sinzogira ko ngo mbirukane imbere yanyu mu mwaka umwe kugira ngo igihugu coye guhinduka amatongo ibikoko byo mu ishamba bikagwira bikabatera. Umurongo wa 30 ariko nzobirukana imbere yanyu siruto gushitsa aho muzogwirira mukegukira ico gihugu. Hanyuma rero Imana ibabwira ukuntu igiye kuzobarongora ibajana mu gihugu c'isezerano, ibajana i Kanani, ibajana aho yabasezeraniye, ibabwira ingene bizogenda, ibabwira yuko abansi babo izobamara, abansi babo izobagwanya. Mwebwe abansi banyu bose bazobagwanya, bazobahagarara imbere, bazobahangara, bazobanka, bazobahama, ibizobagwanya byose jewe Imana nzoca nza mbe mu ruhande rwanyu, nzoca mba mbe ku ruhande rwanyu, hanyuma mpinduka umwasi w'abansi banyu. Nzobikora buhoro buhoro, nzogenda etape par etape, sinzogenda muri speed ndende. Birashoboka yuko mwebwe mugomba yuko nobikora umunsi umwe, bivanye n'igihe kirekire mumaze mu bugaragwa, bivanye n'intambara muhuye nazo mu bugaragwa. Mu bugaragwa muhahuriye n'inzara nyinshi, mu bugaragwa muhahuriye n'indwara z'ibyorezo z'ibyaduka, mu bugaragwa muhahuriye n'inyota mwabuze amazi yo kunywa, mu bugaragwa muhahuriye n'uruzuba. Iyi myaka mumaze mu bugaragwa muciye mu bibazo bidasanzwe, muciye mu ntambara zidasanzwe. Yemwe Bisirayeli bwoko bwanjye, yemwe Bisirayeli ihanga ryanjye, mu bugaragwa koko muhaciye mu bihe bitoroshe, kubw'ibihe mumazemwo rero iminsi bigoye, kubw'ibihe bibabaje, kubw'ibihe biruhije mumazemwo igihe. Mwebwe ku bwanyu mubona yuko igikwiye kandi kibereye ari uko noca ndabashikiriza Kanani, igihugu nabasezeraniye mu munsi umwe. Mwebwe mushaka yuko abansi banyu b'abahiwi, b'abahetu, b'abanyakanani, b'abanyamowabu n'abayebusi n'abandi mugomba yuko nobamara umunsi umwe namwe mugaca mwegukira ico gihugu. Ariko jewe plan mfise, jewe systeme ndiko ngomba gukorerako, jewe urutonde ngiye kuzokorerako mu kugwanya ibibagwanya. Yemwe mwa Bisirayeli mwe, urutonde ngiye gukorerako sugwa kubimara umunsi umwe. Umviriza mwebwe, hamwe ibibagwanya byose muri kino gihugu c'amasezerano muzoba mwinjiyemwo, noca ndabimaririkanya umunsi umwe. Ico gihe hobaho ikibazo, kandi mwebwe ntimukibona, mubona ko umengo ahubwo Imana yanyu ikwiye kubikora n'ingoga ikabinyarutsa mu mwaka umwe bikaba biheze. Ariko siko bizogenda, kubera hari impamvu. Iyo mpamvu nayo si yindi, naho nobikora kandi kubikora nobikora byonashoboka, noshobora gukuraho ibibagwanya byose umunsi umwe bikaba biheze. Ariko igituma nazobikora mu munsi umwe, igituma nazobikora mu mwaka umwe, nuko kino gihugu c'amasezerano cagutse nabasezeraniye ari igihugu cagutse cane ku rugero rurerure. Mwebwe mudashobora guca mwuzuramwo muri uno mwaka umwe wonyene. Naho mugomba ko ndabinyarutsa, naho mugomba ko ndabikora n'ingoga, ariko ninabikora n'ingoga mwebwe kino gihugu muzocegukira nivyo. Ariko hazoca haza ibikoko by'inkazi, amadubu n'intange n'ibindi bikoko bikaze, bizoca biza vyokipe amashamba ari muri kino gihugu, vyokipe uturere twose mwebwe mutaruzuramwo, kubera yuko mukiri inkehwa. Mu yandi majambo, naho ngiye kuzobinjira muri kino gihugu, ariko kucegukira burundu bizotwara iminsi. Muzogenda muva mu bwiza muja mu bundi. Mwebwe mushaka yuko ibintu vyoba ibintu binyaruka,
nk'imiraguzi y'ibishushe, ariko mumenye neza yuko imiraguzi y'ibishushe itamira ibinoze. Jewe sinzobikora gutyo, sinzobikora mu munsi umwe, oyaye kubera iki ntazobikora umunsi umwe? Erega Abisirayeli hanga ryanje, ivyera ntivyerera inzara, ariko vyerera igihe umurimi iyo uwuteye, umugambi iyo uwushinze, ntucunyaga ngo ni kubera yuko wisunze ubukene ufise, oyaye ntivyerera inzara, ariko vyerera igihe. Ibintu ngiye kuzobakorera ntibizoca bikoreka mu mwanya mutoya gusa, kubera yuko mubishaka, kubera yuko mwabaye mu gihe kirekire cyo gukubitika, naho mwabaye mu gihe cyo gukubitika, naho mwabaye mu gihe kigoye, naho mwari mumaze imyaka mu bugaragwa mwakigwa n'uruzuba. Yemwe Bisirayeli, ntimuce mwibaza ngo nzoca ndabikora mu munsi umwe cyane nzoca ndabikora mu mwaka umwe, ngo kubera yuko mwakubiswe n'uruzuba, kubera yuko mwashonje cyane, kubera yuko mwagize inyota mukabura amazi yo kunywa, mukabura za konkombre, mukabura inyama zo kurya, mukabura amazi yo kunywa, oyaye. Ariko jewe kuko nsanzwe nzi neza yuko uyu mugisha ngiye kubaha mukegukira igihugu gitemba amata n'ubuki, hamwe nobibaha mu mwaka umwe gusa, mwebwe ntimwoba muragwira kugira ngo mushobore kumanaginga uyo mugisha. Ico gihugu ngiye kubaha mu mwaka umwe ntimuzoba muracuzura. Erega n'igihugu cagutse, n'igihugu kininiya cane gitemba amata n'ubuki, kugira ngo rero muze muronke ico gihugu atabikoko bica biza birokipa, aho mutaruzura ngo mugende muhigarure muhiganire abaye iwanyu. Nzobikora buhoro buhoro. Imana yacu nihimbazwe. Turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo. Amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Tubaye kandi kaje muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo cyacu cy'uno munsi, aho dufite amajambo tugomba gusangira. Dusoma mu gitabo ca Kuvayo igice, dusoma mu gice ca 23, hama duce dusoma duhereye ku murongo wa 26 tugeze ku murongo wa 30. Twagomba rero twiragiza Imana imbere yuko dusoma no majambo ngo tuyasangire. Imana ibane nacu, Imana yigisha imitima yacu, iganiriza imitima yacu bishimira no majambo tugiye gusangira muri kino kiganiro cyacu umutsima w'ubugingo cy'uno munsi. Kandi nk'uko mubibona kandi musa mubimenyereye, mukamenya na jewe mwene so jambi Imana irambona asanga ndabategurira bino biganiro, nkabari byose ndabibashikiriza. Dusenga Imana rero, twiragiza Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro, hanyuma tubone gusangira no majambo numva mfite mu mutima muri uno mwanya. Mwami Imana, turagushimiye, turagukengurukiye cyane, imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira. Turagushimiye ko na bugingo n'ubu ukiri ku kivi, ukiri ku kazi, ukiriko Mwami Imana urakora ibimenyetso n'ibitangaza mu ndimiro zawe. None rero turaguhaye kaze, tugushimira cyane ko duhaye uno mwanya kugira ngo dusangire ijambo ryawe n'abandi bakunzi ba kino kiganiro. Ngwino rero ugendere imitima yacu, umuntu wese umuganirize biciye muri ano majambo, hanyuma aronke impamba y'umunsi. Urakoze kuri Imana, turakwiteze ibyo twimuje kandi twigije kure n'ivyogwanya ubugombe bwawe muri kino kiganiro. Turaguhaye kaze muri byose mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tubisabye tubyizeye, amen. Dusome rero ya majambo nk'uko nabibabwiye. Dusoma mu gitabo ca Kuvayo igice ca 23, dusoma duhereye ku murongo wa 26 hama tugeze ku murongo wa 30. Kandi ijambo shaka ko dusangira ko ahanini tuza gushimikira ko turisanga muri uno murongo nyene wa 30. Dusome ijambo ry'umutwe canke indanzi y'amajambo ivuga ngo Imana isezeranira Abisirayeli kubarongora. Umurongo wa 26 uvuga ngo mu gihugu cyanyu nta uzokorokesha inda, nta uzoba intabyara. Igitigiri cy'iminsi y'ukubaho kwanyu, nako ibitigiri by'iminsi y'ukubaho kwanyu nzobishitsa, ntimuzokenyuka.
nzotuma igitinyiro canje kibitangira imbere, nce ivutu abantu bose muzoshikamwo, ntume abansi banyu babaha ibitugu babahunge. Nzogomora amavubi abitangira imbere, yirukane abahiwi n'abanyakanani n'abaheti imbere yanyu. Sinzogira ko ngo mbirukane imbere yanyu mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu coye guhinduka amatongo, ibikoko byo mu ishamba bikagwira bikabatera. Umurongo wa 30. Ariko nzobirukana imbere yanyu siruto gushitsa aho muzogwirira mukegukira ico gihugu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, nta n'amajambo rero tugiye gusangira. Ijambo tugiye gusangira tutakurisanga mu n'umurongo wa 30, ariko mugabo uravye neza usanga rihera mu murongo wa 29, aho tubonye havuga ngo sinzogira ko ngo mbirukane imbere yanyu mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu coye guhinduka amatongo, ibikoko byo mu ishamba bikagwira bikabatera. Ariko nzobirukana imbere yanyu siruto gushitsa aho muzogwirira mukegukira igihugu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, n'iri jambo rero canke n'aya majambo dusomye aha n'Abisirayeli, ni Imana yariko ibwira Abisirayeli ibasezeranira kubarongora igihe bariko baraca mu bugaragwa bagenda baja mu gihugu c'isezerano, mu gihugu c'i Kanani. Imana yacu nihimbazwe. None rero nuko n'ayo majambo tugomba gusangira tumaze gusoma twumvise ngaha Imana isezeranira Abisirayeli kubarongora no kubana nabo. Hanyuma rero Imana ibabwira ukuntu igiye kuzobarongora ibajana mu gihugu c'isezerano, ibajana i Kanani, ibajana aho yabasezeraniye. Ibabwira ingene bizogenda, ibabwira yuko abansi babo izobamara, abansi babo izobagwanya. Usomye haruguru hoho nibaza ko ku murongo wa 23 usanga Imana yasezeraniye Abisirayeli yuko ngo izoba umwasi wabo. Mu yandi majambo byavuga ngo mwebwe abansi banyu bose bazobagwanya, bazobahagarara imbere, bazobahangara, bazobanka, bazobahama, ibizobagwanya byose jewe Imana nzoca nza mbe mu ruhande rwanyu, nzoca mbe ku ruhande rwanyu, hanyuma mpinduka umwasi w'abasi banyu, nzohinduka umurwanizi w'ababagwanya bose, nzohinduka umwasi w'ibibanka byose, nzogwanya ikintu cyose kizobitambika imbere, ikintu kizohirahira kikabahangara kikabahagarara imbere. Ico kintu kizoba kinyuranije nanje, kizoba kinyikwegeye. Uwuzohirahira akipronosa yuko abaye umwasi wanyu mwebwe Abisirayeli, nanje ubwo nyene automatikement nzoca mba umwasi wiwe. Uwuzobagwanya automatikement nzoca mba umugwanizi wiwe, kuko mwebwe dufitaniye isezerano ry'intava, dufitaniye isezerano ridasanzwe yuko mu kubarongora, mu kubana namwe mu gihugu c'isezerano, atakintu na kimwe kizobagwanya ngo ndacihoze, ndakirenze k'uruhu rw'amaso nk'aho umengo sindakibona, ndacirengagize. Imana yacu nihimbazwa. Ariko rero dusomye duhereye kuri uno murongo wa 20, ni kuvuga iyi mirongo iri imbere y'iyi mirongo twasomye, kuko twasomye duhereye ku murongo wa 26, tuvuga tuti rero ko muri iyi mirongo 4 ya mbere canke 5 ya mbere, usomye usubira inyuma usanga hariho ibyo Imana yabwiye Abisirayeli
imbere y'uko ibabwira ngo ibitigiri by'imyaka y'ukubaho kwanyu nzobishitsa, imbere y'uko ibabwira yuko izoba umwasi wabo nako umwasi w'abasi babo, imbere y'uko Imana ibabwira yuko izohezagire igihugu cyabo, izobagirira neza, izobagwanira intambara zose, izobana nabo, izoshitsa amasezerano yose yabasezeraniye, imbere y'uko ibabwira yuko ibibagwanya byose izobimara pore buke buke. Aha twabonye ijambo rivuga ngo si ruto Imana yacu nihimbazwe. Usomye mu zindi Bibiliya usanga nyine bakoresheje ijambo rivuga ngo buhoro buke buke. Imana yacu nishimwe. Nzobikora buhoro, nzogenda etape par etape, sinzogenda muri speed ndende. Birashoboka yuko mwebwe mugomba yuko nobikora umunsi umwe, bivanye n'igihe kirekire mumaze mu bugaragwa, bivanye n'intambara muhuye nazo mu bugaragwa. Mu bugaragwa muhahuriye n'inzara nyinshi, mu bugaragwa muhahuriye n'indwara z'ibyorezo z'ibyaduka, mu bugaragwa muhahuriye n'inyota mwabuze amazi yo kunywa, mu bugaragwa muhahuriye n'uruzuba. Iyi myaka mumaze mu bugaragwa muciye mu bibazo bidasanzwe, muciye mu ntambara zidasanzwe. Yemwe Bisirayeli bwoko bwanjye, yemwe Bisirayeli ihanga ryanjye, mu bugaragwa koko muhaciye mu bihe bitoroshe, kubw'ibihe mumazemo rero iminsi bigoye, kubw'ibihe bibabaje, kubw'ibihe biruhije mumazemo igihe. Mwebwe ku bwanyu mubona yuko igikwiye kandi kibereye ari uko noca ndabashikiriza Kanani, igihugu nabasezeraniye mu munsi umwe. Mwebwe mushaka yuko abasi banyu b'Abahiwi, b'Abaheti, b'Abanyakanani, b'Abanyamowabu n'Abayebusi n'abandi, mugomba yuko nobamara umunsi umwe nawe mugaca mwegukira ico gihugu. Ariko jewe plan fise, jewe systeme ndiko ngomba gukorerako, jewe urutonde ngiye kuzokorerako mu kugwanya ibibagwanya. Yemwe mwa Bisirayeli mwe, urutonde ngiye gukorerako sugwa kubimara umunsi umwe, urutonde ngiye gukorerako sugwa gufata ibibagwanya byose nkaca ndabirandura umunsi umwe. Oyaye, hariho impamvu ituma ntazokora gutyo. Umve, iki gihugu mugiye kwegukira hamwe abasi banyu nobamara umunsi umwe. Mwebwe ndabamaze mu munsi umwe cyangwa se mu mwaka umwe. Iki gihugu ni igihugu cagutse, nabasezeraniye kuba hiyaguye, nabasezeraniye umugisha novuga ngo ugera kure cyane, nabasezeraniye isezerano ryagutse cyane, si umugisha mutoya ugarukira hagufi, ariko mbafitiye isezerano ry'umugisha wagutse ugera kure. Mbafitiye isezerano ryo kubagabira igihugu cagutse kandi igihugu gitemba amata n'ubuki. Mwebwe rero kubera ko mukiri ihanga, hariho ahantu mutarashika, hariho ahantu mutaragera, haracariho ibikwiye kubanza kuba, kugira ngo mubanze mutegurwe, mubanze muforomwe, mubanze mushikwe ku rutonde rumeze neza, ibintu bibanze bigende neza. Umviriza, mwebwe hamwe ibibagwanya byose muri kino gihugu c'amasezerano muzoba mwinjiyemwo, noca ndabimaririkanya umunsi umwe. Ico gihe hobaho ikibazo, kandi mwebwe ntimukibona, mubona ko umengo ahubwo Imana yanyu ikwiye kubikora n'ingoga ikabinyarutsa mu mwaka umwe bikaba biheze. Ariko siko bizogenda, kubera hari impamvu. Iyo mpamvu nayo si yindi, naho nobikora kandi kubikora nobikora byonashoboka, noshobora gukuraho ibibagwanya byose umunsi umwe bikaba biheze. Ariko igituma nazobikora mu munsi umwe, igituma nazobikora mu mwaka umwe, nuko kino gihugu c'amasezerano cagutse nabasezeraniye ari igihugu cagutse cyane ku rugero rurerure. Mwebwe mudashobora guca mwuzuramwe muri uno mwaka umwe wonyene, naho mugomba ko ndabinyarutsa,
naho mugomba ko ndabikora n'ingoga, ariko ninabikora n'ingoga mwebwe kino gihugu muzocegukira n'ibyo, ariko hazoca haza ibikoko by'inkazi, amadubu n'intange n'ibindi bikoko bikaze bizoca biza vyokipe amashamba ari muri kino gihugu, vyokipe uturere twose mwebwe mutaruzuramwo kubera yuko mukiri inkehwa. Mu yandi majambo, naho ngiye kuzobinjiza muri kino gihugu, ariko kucegukira burundu bizotwara iminsi. Muzogenda muva mu bwiza muja mu bundi, muzogenda mwaguka, muzogenda mukura, muzogenda muba incabwenge, muzogenda mumenya byinshi, muzogenda muhigarurira buke buke, nzogenda ndayikora siruto buhoro. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo tuno musi, rero imbere y'uko Imana ibabwira aya masezerano, rero Imana hariho ibintu yabanje kubasaba. Ibanza kubasaba ibabwira ngo yemwe mw'Abisirayeli mwe, kugira ngo bizogende neza mu burongozi bwa jewe Imana ngomba kubarongora n'abajana mu gihugu c'amasezerano, murasabwa yuko muzokwitondera mukumvira uburongozi bwa jewe Imana ngiye kubarongora. Imana yacu nihimbazwe. Imana ibasezeraniye kubarongora, Imana ibasezeraniye kubana nabo mu rugendo barimwo rwo kwinjira mu gihugu c'amasezerano, ariko ibabwira ngo mukaba mushaka yuko ndabarongora, mukaba mushaka yuko njana namwe, ndabasaba ngo muze munyumvire ibyo nzobabwira, amabwirizwa nzobaha, urutonde nzobaha, muze mugwumvire. Nimwanyumvira mukumvira jewe Imana yanyu, mukumvira uburongozi bwa jewe Imana yanyu, muri runo rugendo rubaganisha, rubajana, rubashikana mu gihugu c'amasezerano, nimwanyumvira mukumvira uburongozi bwa jewe Imana yanyu, nanje bizogenda neza. Imana yacu nihimbazwe. Icya kabiri nabonye ngaha, Imana yabategetse ngo kudasenga ibigirwamana, ahubwo basenge Imana yabo yo igiye kuzobarongora mu gihugu c'amasezerano. Imana yacu nihimbazwe. Icya kabiri babwira ngo mw'Abisirayeli mwe, kugira ngo uburongozi bwanje bugende neza, ndabarongore neza, tubane mu mahoro n'umutekano, ibintu bigende neza, ibintu bicemwo, ndabasaba yuko mutazosenga ibigirwamana byo muri ico gihugu mugiye kuzohava mwegukira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, icya gatatu naco yababwiye ngo nshaka muze musenge jewe jenyene. Imana yacu nihimbazwe. N'aya mategeko makuru ukurikiranye neza usanga Imana yarahaye Abisirayeli, irababwira ngo muzokwitondere, muze mwumvire uburongozi bwanje, muze munyumvire ingene nzobarongora, ingene nzobategeka, ingene nzobayobora, ibyo nzobabwira gukora aba ari byo muzokora. Yemwe mw'Abisirayeli muze mwumvire uburongozi bwanje. Icya kabiri babwira ngo yemwe mw'Abisirayeli hanga ryanjye, ndabasaba ngo ntimuze musenge ibigirwamana, muze mwitonde, muze muzire akazi, ntimuzosenge ibigirwamana ayo mahanga ngiye kwirukana asanzwe asenga. Imana yacu nihimbazwe. Icya gatatu babwira ngo rero muze musenge jewe, muze munyubahe, muze musenge. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo. None rero Imana imaze kubabwira rero bino, ica rero ibasezeranira ibyo izobakorera
ingene bizogenda, ingene Imana izobatabara. Imana yacu nihimbaza. Twabonye rero n'amajambo avuga ngo mu gihugu cyanyu, ku murongo wa 46 twabonye havuga ngo mu gihugu cyanyu ntawe uzokorokesha inda, ntawe uzoba inabyara. Ibitigiri nako by'iminsi y'ukubaho kwanyu nzobishitsa, ntimuzokenyuka. Nzotuma igitinyiro canje kibitangire imbere, nce ivutu abantu bose muzoshikamwo. Ntume abansi banyu babaha ibitugu babahunge. Nzogomora amavubi abitangira imbere, yirukane abahiwi n'abanyakanani n'abaheti imbere yanyu. Sinzogira ko ngo mbirukane imbere yanyu mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu coye guhinduka amatongo, ibikoko byo mu ishamba bikagwira bikabatera. Ariko nzobirukana imbere yanyu si ruto gushitsaho muzogwirira mukegukira ico gihugu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno musi, nano majambo rero Imana muri ano masezerano yabasezeraniye ukurikiranye neza usanga ari ibintu bishika muri 8. Ibi bintu byose dusanga duhereye kuri murongo wa 26 usanga harimo amasezerano ashika amasezerano hafi 8 yose. Imana yacu nihimbazwe. Imana rero muri bino bintu yabasezeraniye igiye kuzobakorera muri ico gihugu c'amasezerano. Tubonamo ijambo rivuga ngo nzokwirukana abansi banyu, nzokwirukana abansi banyu. Ariko ngo yavuze ngo ariko nzobirukana imbere yanyu si ruto. Imana yacu nihimbazwe. Ni koko muri ico gihugu muzoba mufise abansi, muzoba mufise ibibagwanya, muzoba mufise ibibahiga, muzoba mufise abansi babahagaze imbere, muzoba mufise imitego ibahagaze imbere, muzoba mufise intambara zidasanzwe, muzoba mufise ibyago n'ibyaduka bibahagaze imbere, kugira ngo bibe intambamyi ibatangira, kugira ngo ntimushike muri ico gihugu ngo mukibemwo amahoro. Ariko mugabo jewe Imana yanyu nimwanyumvira, nimwanyubaha, nimwumvira uburongozi bwanje, jewe Imana yanyu nimwemera kugendera mu burongozi mbarongoramwo, nimwanyumvira nk'abantu banje, yemwe mw'Abisirayeli mwe, nimutambera abana b'ibigaba, hariho ibyo nzokora. Nzobatabara, nzobagwanira, nzoba ndi kumwe namwe muri ico gihugu. Ibibagwanya byose nzobigwanya, ibibahangara nzobihangara, ibibabera intambamyi nande sinzobyorohereza, ibizobabera imitego nanje sinzobyorohereza. Nimwanyumvira, nimwanyubaha, nimwasenga, nimwaguma mu burongozi bwanje, nimwasenga jewe jenyene, nimusenga ibigirwamana, ntihagire iyindi mana mumbangikanya. Yemwe mw'Abisirayeli mwe, abansi banyu bose nzobirukana. Ariko mbere mwebwe mushaka yuko ibintu byoba ibintu binyaruka, mwebwe mushaka yuko jewe no kwifata nk'imiraguzi y'ibishushe. Ariko mumenye neza yuko imiraguzi y'ibishushe itamira ibinoze. Jewe sinzobikora gutyo, sinzobikora mu munsi umwe. Oyaye, kubera iki ntazobikora umunsi umwe? Erega Abisirayeli hanga ryanje, ibyera ntibyerera inzara, ariko byerera igihe umurimo iyo uwuteye, umugambi iyo uwushinze, ntucunyaruka ngo ni kubera yuko wisunze ubukene ufise. Oyaye, ntibyerera inzara ariko byerera igihe. Ibintu ngiye kuzobakorera ntibizoca bikoreka mu mwanya mutoya gusa, kubera yuko
mubishaka, kubera ko mwabaye mu gihe kirekire cyo gukubitika, naho mwabaye mu gihe cyo gukubitika, naho mwabaye mu gihe kigoye, naho mwari mumaze imyaka mu bugaragwa mwakigwa n'uruzuba. Yemwe Bisirayeli, ntimuce mwibaza ngo nzoca ndabikora mu munsi umwe cyane nzoca ndabikora mu mwaka umwe, ngo kubera yuko mwakubiswe n'uruzuba, kubera yuko mwashonje cyane, kubera yuko mwagize inyota mukabura amazi yo kunywa, mukabura za konkombre, mukabura inyama zo kurya, mukabura amazi yo kunywa. Oyaye, ariko jewe kuko nsanzwe nzi neza yuko uyu mugisha ngiye kubaha mukegukira igihugu gitemba amata n'ubuki, hamwe no bibaha mu mwaka umwe gusa, mwebwe ntimwoba muragwira kugira ngo mushobore kumanajinga uyo mugisha. Ico gihugu ngiye kubaha mu mwaka umwe ntimuzoba muracuzura. Erega ni igihugu cagutse, ni igihugu kininiya cyane gitemba amata n'ubuki, kugira ngo rero muze muronke ico gihugu atabikoko bica biza birokipa aho mutaruzura ngo mugire muhigarure muhiganire abaye iwanyu. Nzobikora buhoro buhoro, Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, nta majambo numva mu mutima nari mfise ngomba gusangira namwe. Birashoboka yuko umaze igihe mu ntambara, birashoboka yuko umaze igihe uri kuragwanda n'ibibazo, birashoboka yuko umaze igihe mu bugaragwa, birashoboka yuko umaze iminsi mu magaragazwa menshi, birashoboka yuko umaze igihe mu bihe byo kugwara, ukaba amagara make, ukagwaragurika, kandi ufise isezerano ry'uko Imana izokugirira neza. Birashoboka yuko umaze ibihe mu bihe by'ubukene, uboshwe imbere n'inyuma, iburyo n'ibubafu, ubukene bukwitamba hejuru, ubukene bugukikuje, ubura amahera yo kugura ico wambara, ubura amahera y'ibyo kurya, ubura amahera yo kuriha aho uba, ubura amahera yo gupanga, ubura amahera yo kubaka, kandi wari ufise isezerano ritomora neza yuko ibyo byose ukeneye Imana izobigukorera, ko Imana izokugirira neza. Birashoboka ko umaze imyaka 5 ufise isezerano rivuga ngo nzokugirira neza mwana wanje, ko wanyubashe, ko wanyumviye, ko wihanganiye ibikubabaza. Ndagusezeraniye ngiye kubiheza vuba, ngiye kugutabara vuba, ngiye kukugirira neza. Birashoboka yuko cagiye bari kurasenga mu bugaragwa hariya, canke mu cumba c'amasengesho, canke muhiri wawe, canke hariya muri serire musengera mu y'amasengesho, canke mu rusengero muri eglise, wowe wararonse ubuhanuzi bukubwira ngo ngiye kubikora vuba, ngiye kwihesha icubahiro, ngiye kukugirira neza mwana wanje, ngiye kugutabara, ngiye kuza vuba. Ibyo byose biguhagaze imbere ngiye kubiheza, ngiye kubikontorora, ngiye kubishira kwiherezo, ukumva umengo bigiye kuba umunsi umwe gusa. Ariko inyuma y'iryo sezerano umwaka umwe ukaba waraheze, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, canke n'imyaka irenga 5 ikaba imaze kurengana. Mwene data, birashoboka. Hanyuma rero kubwa kino gihe caraye hagati y'igihe waronka isezerano n'igihe urindire ko irishitsa, ukaba ubona umengo kibaye kirekire, umaze imyaka myinshi, ibyo Imana yavuze byanse gushika, ibyo Imana yagusezeraniye byatevye gushika. Ariko ijambo nzanye uyu munsi ngufitiye ni ijambo rivuga ngo yewe mwene data, ufise ico wasezeranye n'Imana ariko ikaba itaragikora. Kuba itaragikora suko byayinaniye, suko yabivuyemo, suko yakubeshe, kuko Imana yasezeranye nawe ni Imana itazi kubesha, ni Imana itivuguruza, ni Imana itihindukiza mu ijambo, ni Imana igisezeranye ibishira mu ngiro ikabishitsa. None rero ijambo nkuzaniye ni ijambo Abisirayeli babwiwe, bahawe amasezerano. Imana irababwira bo birabahishuka tumve, hamwe ibyo mbasezeraniye noca ndabibaha ubunyene, mwebwe
byobananira gukontorora, byobananira kubyitwaramo neza. Abansi banyu bagereranywa n'ibikoko by'intazi, abansi banyu bagereranywa n'idubu canke intambwe, boca baza bagaca baza barokipa ibibanza mutaruzuramo kubera muracari inkehwa. Ariko kubera yuko mbafitiye umugisha ugwiriye, umugisha ugera kure, umugisha wagutse, umve yemwe mw'Abisirayeli, namwe nzoza ndabubashikanamwo buhoro buhoro. Ndi Imana yanyu, nzoza ndabubashikanamwo buhoro buhoro, nzoza ndabibashikanamwo buke buke, kubera buke buke bukomeza igihonyi, buke buke bushikana umusiba ku mugezi, buke buke butuma bishoboka. Abantu bavuze ngo petit à petit l'oiseau fait son nid. Buke buke gusa inyoni irashobora kubaka urwari rwayo, igasimba hari ikazana katsi kamwe igashira ngaha, igashobora ikazana kandi katsi kamwe igashira ngaha, hanyuma bukira itaraheza kubaka rwari rwayo. Ariko kubera yuko isanzwe izi yuko bivanye nuko ariyo nkoro isanzwe ikoramwo idashobora gukora ibirenze ibyo, iyo nyoni irihangana ikavuga ngo aho ndaje ikivi kigeze, ejo niho nzotangurira, ejo niho nzohera. Uno munsi nzanye utwatsi 20 two kubaka urwari rwanje, hanyuma ejo naho nzozana utundi 20, hirya y'ejo naho nzana utundi 20. Buke buke nzoza ndubaka polepole, ariko nzotinda nshika kwihangiro meze kubaka urwari rwanje. Imana yacu nishimye. Buke buke rero bukomeza igihonyi, buke buke rero kandi bushikana umusiba ku mugezi. Mw'Abisirayeli mwe rero nimuzotsitazwe nuko ndiko ndabikora buhoro buhoro. Ndabibabwiye bitaraba yuko ntazobikora mu mwaka umwe, kuko ninabikora mu mwaka umwe nzohava nsanga ibyo ndabahaye bisubiye kwegukira abansi banyu, kubera bizoba biri mu tulokalite mwebwe mutarashobora kokipa, kubera ko mubaye bakeya, kubera yuko muri inkehwa. Ubushobozi mufise, kapasite mufise intellectuelle yo kugera ubutunzi buzoba buri muri ico gihugu c'isezerano. Ndabona yuko mutaraba ameziro yo kuzojera ivyo bintu nzoba, ndabona yuko mutaragera ku rwego rwo kuzokonorora igihugu nzoba. Niko igihugu nzokibaha, igihugu n'iciwanyu, nta gisibya, nta gihinduka, nta kizobihindura. Ariko sinzobibaha umunsi umwe canke ngo ndabibahe mu mwaka umwe, kandi mwebwe mutarashobora kubigera, mutarashobora kuba ku rugero rwo guhangana n'ibibazo vyoza bigomba kubanyaga wa mugisha nabahaye. Umve rero, nzobiheza buke buke, nzobikora buhoro buhoro. Jewe systeme nzokorerako, sinzoba imiraguzi y'ibishushe, ariko nzogenda buke buke, nzobikora pole pole. Nzoza ndabaha umugisha ungana n'urugero mugezeko, ariko intumbero ihari ni yuko naho nzobikora buke buke. Intumbero mfitaniye namwe, isezerano mfitaniye namwe ni iryo kubashita hariya kw'iherezo ry'ibyo ndabasezeraniye byose. Mwihangane nimwabona umwaka wa mbere nabahaye provinsi imwe muri provinsi zigize ico gihugu c'amasezerano, nimwabona imyaka 2 ikurikira ndabahaye iyindi provinsi, narabemerera ko mwegukira ico gihugu, muze mwihangane, muze mumenye ko nabibabwiye yuko nzobikora, mugabo nzobikora buhoro buhoro, kugira ngo ico nabahaye mbanze making sure yuko kibegukiye, mucegukiye. Ibi bihe rero Abisirayeli barimo birashoboka nawe ko aribyo bihurimwo, birashoboka yuko weho nawe umaze igihe ufise amasezerano y'Imana yagusezeraniye, ikaba yakubwiye ngo nzokugirira neza, nzogutabara, ariko ukaba wararindira ukabona umengo ntibinyaruka. Hari igihe nigeze kumera nanjye nk'uku, nari mfise umutwaro, bibaye nuko ico gihe rero umengo mfise umuriro mwinshi. Ico gihe nari ntanguye ibintu bijanye n'ivugabutumwa ry'amazina muri nyamyaka, hanyuma rero
nkaca ndaba intambamizi haba iyo umuntu agombye kuba yokora ngo asohore amasede asohore amaklipe nyene ibintu nyene gutyo nyene ibintu bimeze neza nkaraba ingene yasaba uburyo kuja mu mastudio kugira ukiyumvira harakenewe kamera harakenewe ibikoresho ibi harakenewe imitahe nini nkumva nyene mfise iyerekwa ryagutse muri jewe ry'ingene nokora ibintu ariko mugabo nkabura uburyo bwo kurishira mu ngiro. Hanyuma rero ndibuka igihe kimwe ndafata amasengesho ndasenga kandi mu bihe bitari byoroshe by'amagara make by'umunyeshure kandi yiga mu ishuri riko bisaba ko umuntu akora ikibazo ca leta urumva ubuharanira kumenya ubwa mbere ubwa kabiri no ugacuharanira gukora ikibazo ca leta nyine kugira ngo bandanye. Hanyuma rero ndasenga ico gihe ndibuka nasenga amasengesho angoye ndafata nkagenda nkiga mvuye ku ishure ngaca ndangurura hahantu muri ca cumba co gusengera nari nakoze amasengesho y'iminsi 10 ico gihe ndayasenga nkiguko ku ishure intege nke ibizunguzungu nabe maravyumvu nabe masengesho yo kwisondesha. Ico gihe nari nagiye nanditse ikete hanyuma iryo kete nandika ko kw'ijambo ry'umutungo nandikiye ngo au chef de la birke B-I-R-C. Iyo B-I-R-C ni abreviation y'ikintu nari nafondafonze numva umengo sinzi ikintu nokora coshitura Imana kugira ngo ibikore n'ingoga ibinyarutse. Hanyuma rero iyo birke yari nuze abreviation jewe nagize nemvanse nafondafonze kuko numva yuko nandikiye umukuru ngo w'ibanke ya intervention rapide de au chef de la banque d'intervention rapide de niko nagifonda numva jewe ibibazo mfise numva nkuko mwiyise umashobora kuba yo kwandika dufate kumbire ngo gera wa banke cyane sinzi undi muntu yoba akonorora ngo ikintu igisata kirimo amahera menshi. Jewe ikibazo mfise ni kibazo finance noronka amahera noronka umutahe byoba biheze numva ni ico nyihera amahera kuyerekwa numva mfise amazina nakomoje igitabo kiruzuye amazina agereza hariya ayi kandi iyo ndayavuze mu bantu ndabona ko bafashwa ndabona ko imitima iruhuka ndabona ko abantu bahezagirwa numva muri jewe bibiragira ikibazo mfise n'amafaranga none gamani wewe amahera urayangutse ca ndavuga reka rero nandikira Imana kuri titre yuko Imana ariyo iganza banque d'intervention rapide desi ni nkaho numva umego muri jewe ngize ukwizera ko ari igisata kijeje gutabara byihuta ubutabazi d'urgence. Imana yacu nihimbaza Chanandika reko nandikiye au chef de la birke ndamwandikira rero ariwe Mana yandikiye nambwira ndemvera Mana rabi ibi bintu wamaye amazina mfise amazina menshi narakomoje mfise igitabo cuzuyemo amazina novuga hafi amasaha 6 ariko ikushikira isaha wapi kubisohora ni kibazo. Ico gihe nasohoye gusa utuaudio tune naho nyene kumfashanyo nyene atari kubera ko naronse amahera yo kuriya studio igenda kwijana n'ibindi birebire nyene kumbure. Hanyuma ndavuga ni mugambi bifise wo gusohora amazina no ku maklipe nyasohora abona ndabona yuko bikimeze gutya ntazobishobora. Candasenga rero aya masengesho n'ubumengo nzoyavamo naronse inyishu n'ubumengo aya masengesho uyo chefu wanuteye wa banque d'intervention rapide de nandikiye n'ubumengo ndabishoboye n'ubumengo ndabikoze neza n'ubumengo azohera Imana yantabaye kubera nari mfise ibintu muri umengo n'ibintu bigaragara ndayereka Mana mfise yerekwa Mana wambwiye ibi nibi Mana wavuze kuzobana nanje Mana raba abantu bahora bahezagirwa iyo ndiko ndavuga aya mazina Mana ibuka hanaka na hanaka Mana ibuka na hariya Mana ibuka na cage nagenda mgikorane hanaka Mana ibuka cage muri groupe publique ya hanaka Mana ibuka muri cage kwane hariya Mana ibuka na hariya
mwumva umengo noyibuta vyose hose noyidondagurira nkayereka kugira ngo uyu chef de la banque d'intervention rapide de dossier ngiye nandikiye ahebe yumve yuko mfise amarezo ari convaincante, explication ari convaincante, motif ari convaincant yotuma adebloka amahera y'ibyo ngomba kugira ngo bikunde iryo yerekwa ndarishire mu ngiro. Hanyuma rero ndamubwira ndi ku cogese nuko umunsi naringeze ko niho rero twagize igiteramo kubera yuko nyine abantu nasengera twadufishe n'abandi twasengana mu mugwi nyene w'icyoye. Hanyuma rero haragira umunsi wo gusenga akenshi byakunda kuba saa 5 w'icyoye, nabo baraza barambwira ati none rero urumva naho umaze iminsi uriko urasengera muri kino kibanza gusa ntidusengeramwo, twagomba kugira igiteramo gusa uno munsi ca wa mugwi wacu. Mbega none hari ico tuhungabanyamwo hamwe twosengana? Nta kibazo, dusanzwe dusengana nyene nanjye sanzwe ndimwo, byose ni byiza, je nta ngorane nzobandanya babibona, nta kibazo ahubwo nyine duteramane iryo joro. Hanyuma rero duteramye muri iryo joro ndibuka umusore umwe twasengana aca baramuha umwanya wo kwigisha ijambo, kandi bivuga mu ijambo mugabo avuga bya bindi byose nari nanditse muri rya kindi atabizi ntayimubwiye. Yuzura ubushobozi budasanzwe, yuzura imbaraga zidasanzwe, atangura kuvuga kuri bya bintu. Aravuga ngo ibyo bintu uri kurihutisha wewe urabizi, ibyo bintu uri kurihutisha urabizi uremere bifise, ibyo bintu uri kurirukangisha wewe ndakwereka iyo bizoca. Ufise amashuri angahe muri geography? Ufise ubumenyi bungana iki muri geography? Ndagucapira igicapo ciyo bitegerezwa kuzoca kugira ngo mpaka bikunde, mbanze ndakwereke kuri carte routière aho bizoca. Ibyo bintu bihutisha urabizi, umviriza rindira, hari impamvu bimeze uku, bizobanza kugenda uku nuku nuku nuku, bizogenda uku nuku nuku nuku, nzotegura podium uku nuku nuku nuku, inzira nzoyitunganya uku nuku 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 nuku. Umve witonde, ibyo bintu uri kurirukangisha nubizi ibyo ari byo. Hariho igihe cyabyo, hariho ibikwiye kubanza gukorwa, hariho intambamizi ikiri mu nzira, hariho imitego ikiri mu ibarabara, hariho abasi babyo, hariho ibibigwanya. Ibyo bintu uri kurihutisha genda buke buke, nzobitunganya buke buke mpaka ndabishikanye kuri podium yaho nabiteguriye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi bakino kiganiro ubuzima bw'umuco munsi. Icyo gihe rero candakira ubuhanuzi, naje gusenga amasengesho numva umengo nayo kwirukanga kugira ngo binyaruke, Imana ikore mu muvuduko udasanzwe. Narinzanye amasengesho numva umengo Imana ni ntahani iza kuncikira, numva umengo Imana nje kuyemeza kwiyerekwa mfise ikwiye kuri finansa ikabinyarutsa, ariko irambwira ngo tekana, tenyenya, tekeza, ibyo bintu birukangisha reka kubyirukangisha, kuko hariho carte routière yerekana inzira, hariho igicapo cy'inzira, urugendo bitegerezwa kuzocamwo. Imana yacu nigutabara. Ubwo rugendo nasanze ari urugendo rero rwa bukeye. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, birashoboka bivanye n'ubuzima abantu tubayemo, bivanye n'ibituruhije, bivanye n'ubukene, bivanye n'indwara, bivanye n'uruhamo, bivanye n'amagaragazwa umazemo igihe kirekire. Birashoboka yuko hari ibyo umaze iminsi usengera kandi Imana yaragusezeranye ko izobikora. Birashoboka yuko umarayo amasezerano y'iby'Imana izogukorera, y'iby'Imana izogutabaramo, ayo masezerano ukiyaronka ukaba wabona umengo ubwo nyene birakunze, ariko ukaba wararindiriye yuko Imana ibishitsa ukabona n'ubu ntirabishitsa. Ndakuzaniye ijambo Imana yabwiye Abisirayeli, yababwiye mumbe mw'Abisirayeli mwebwe mutekane, mwebwe mutekereze, ibyo nzobakorera ngibi
biri mu mugambi wanje. Mfise urutonde, mfise liste yanditse kw'ibyo nzobakorera. Mbere iyo liste Imana irayibasomera, irababwira ngo nta muntu azokorokesha inda, nta muntu azoba ingumba, igihugu cyacu kizoba igihugu gitemba amata n'ubuki. Ibitigiri by'imyaka yo kubaho kwanyu nzobishitsa, nta muntu azopfa giturumbuka, nta muntu ruzojaniranya urupfu, nta muntu azopfa gupfa uko nyene adahejeje imyaka yiwe. Imana ibabwira ibyo izobakorera byose, ariko kirababwira ngo mwebwe muze mwitondere uburongozi bwanje, muze munyumvire, muze munyubahe, nimuze mumbangikanye n'ibindi bigirwamana, nimuze musenge ibigirwamana, ahubwo muze musenge jewe. Nimwaguma munsenga, nimwaguma munyumvira, nimwaguma mwubahiriza ibyo ndababwiye uburongozi bwanje mukabwumvira mukabwubahiriza, nanje iyi liste y'ibi bintu byose mfise nzobishitsa nk'uko nabiteguye, kandi nzobishitsa buhoro buhoro. Kuko nintabishitsa buhoro buhoro, ibyo mwari mwarose muzoca musubira kubinyagwa, kugira ngo ntimuzoce munyagwa ibyo mwari mwarose. Wewe naragusezeraniye kuzobiba imbere, naragusezeraniye ko nzoguha umugisha, ariko uwo mugisha ninawuguha icyarimwe nkawuguhera rimwe, bizokunanira kubigera. Uracari muto, kapasite yawe de gestion iracari hasi, iracari basi, ariko nshaka kuzoba eleve, nshaka kuzoba ku rugero rwo hejuru. Rero ibi bintu ndabasezeraniye mw'Abisirayeli mwe, mu yandi majambo bibasumbye uburemere, birabarusha ibiro, birabarengeye. Kubagabira igihugu cy'i Kanani mwahora muri ihanga ritoya ryaba mu kindi gihugu, i Gosheni mu Misiri kwa Farawo, kubakura mu ntara y'i Gosheni nkabacisha mu bugaragwa, naca ndabakura mu bugaragwa ndabagabira igihugu mu mwaka umwe. Ibyo bintu sinzobikora. Erega desi n'ikijuju ngo ndabaha ibintu mutazokwinjoyinga ubuzima bwanyu bwose, mutazonezererwa ibihe byanyu byose, kubera ikinobaha ibintu bibasumbye ibiro, mwabibaha mu mwaka umwe mugaca munanirwa no kubigera. Iryo kosa ntabwo nzokora. Umva ingene nzobikora, nzobikora buhoro buhoro. Urutonde nzobikorerako, nzoza ndabaha ibihuye n'ibyo mushoboye kugera, hanyuma nza ndabakuza kugira ngo mushike ku rugero rwo kugera byose. Ku nshuro ya mbere ntibishoboka yuko woca ushobora kugera kino gihugu cyose, ariko bukebuke uko iminsi izogenda irengana, hazogera igihe ube ku rugero rwo kuba ushoboye kugera iki gihugu cyose cy'i Kanani ngiye kuzoguha, yewe hanga ryanjye rya Isirayeli. Bene data rero, mumaze iminsi mufise amasezerano, kandi yasezeranye namwe, ikaba yavuze imvugo ngo ngiye kubikora, ariko mugabo mukaba mubona umengo ntibiraba. Nimba muriko murumvira uburongozi bw'Imana, nimba mwagumye muri porogaramu mu rutonde rw'Imana, nimba Imana yanyu mutayibangikanije, nimba Imana yanyu mugihagaze mu bumwe bwanyu nayo bumeze neza, nimba Imana yanyu mutayivuyeko, nimba mugisenga mukumva ijwi rya Mukemwera rivugira muri mwebwe yuko ibihari bikiri byiza bikimeze neza, nimba mutayitaye, nimba mutayivuyeko, ndabazanira iri jambo riraba umuntu akiri mu masezerano, riraba umuntu atarayavamwo, naho yaba yarageze yumva umengo yo yavamwo kubera yuko yarindiriye igihe kirekire. Iri jambo riraba wewe wahawe amasezerano, ariko ayo masezerano akaba atarashika, ukaba ugeze ku kanyuma wumva umengo wobivamwo, ukumva umengo wobireka. Umve, Imana yabwiye Abisirayeli
Abisirayeli ngo nzobikora pore pore, nzobikora buhoro buhoro. Ariko naho nobikora buhoro buhoro, intumbero mfise niyo kubikora byose. Kuba nzobikora buhoro buhoro ntibizogabanya, ni kuzogabanya. Kubikora buhoro buhoro ni kuzogabanya na kimwe kuri ya liste y'ibyo mfise ngomba kubakorera. Oyayi, ahubwo kubikora buhoro buhoro gutumbereye kubaha ibikwiranye n'urugero muzoba mugezeko, kuko umwana nakurera umunsi umwe ngo abakuze atari umuntu akuze, ariko agenda arakora buhoro buhoro. Rero kubikora buhoro buhoro nzoba ngomba kubaha ibidapfa ubusa. Hamwe nobibahera rimwe byopfa ubusa. Nk'ubu noguha imiliyaridi 100 atari ibihumbi 100 uramenya kugera, izo miliyaridi 100 zose zogupfa kubusa. Wozonona, wakuca waya itunga ndaguhaye. Ariko ninakuduza buhoro buhoro, naguha kwanza ibihumbi 100, nkabona ingene ubigera, hanyuma ugize herere ukabikoresha nabi, ugatvuga ati hamwe noro n'ibindi 100 ubu nobikoresha neza, hanyuma bwaca kabiri ngaca ndaguha umuliyoni, ngaca nsanga uciye wikosora buke 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 kugeza igihe aba guca amafaranga giheze. Hagera naho noguha amakampani menshi, naho noguha indege, naho noguha iki, mbona yuko utuje utekereje ushobora kubigera. Niyo ntumbero mfise. Kuba nzobikora buhoro buhoro ntibizogabanya n'ikintu na kimwe kuri wa mugambi bafitiye. Kuba nzobikora buhoro buhoro ntibizotuma nazoheraheza ibyo nateguye kuzobakorera. Ariko kubikora buhoro buhoro nukugira ngo ndabaha ibyo mushoboye kugera, sinze ndabaha ibizopfa ubusa, sinze ndabaha ibizobananira kugera hanyuma bipfa ubusa. Kandi jewe Imana yanyu mwebwe Abisirayeli natandi bipfa ubusa, ahubwo nshaka yuko ibyo ndabahaye byose biba ari ibintu mushobora kugera. Imana yacu nihimbazwe. None rero nawe umaranye igihe kidasanzwe, igihe kirekire amasezerano, hakaba hagaziga umuntu ngo wobivamwo, umengo sibyo, umengo si Imana yari yavuganye nawe. Ngomba kukubwira ngo guma mu masezerano, shishikara wihangane, shishikara wumvira Imana, shishikara ukorera Imana yawe, shishikara uyisenge, shishikara wirinde icyitwa icyaha, hanyuma ugume mu masezerano wahanye n'Imana. Kuko Imana yawe nawe utari kurayibonesha amaso y'umubiri, ariko bugira ikirakora. Hari n'igihe itaguha bya bindi yagusezeraniye, mugabo ikabiri kiraguforoma, ikabiri kiragukuza, igufitiye isezerano ry'amafaranga akumbure nk'akarorero, ariko mugabo igaca ikumaze umwaka wose mu bihe byo kutaronka amafaranga, ahubwo ikwigisha ingene wokwihanganira ibigeragezo, ikwigisha ingene wokwimetiriza. Hanyuma wowe ugaca ubona umengo ibyo yavuze sibyo, yarabeshe ntizobikora. Oyaye, ntiyabeshe izobikora, ahubwo iri ku kazi, iri ku kivi, iri kirakora, ntiyaretse gukora. Nta munsi n'umwe ireka gukora. Iyo umuntu agumye mu masezerano, wewe icyo usabwa guma mu masezerano yawe n'Imana, kandi nta yindi shwa ufise kiretse iyo kuguma mu masezerano y'Imana. Niba guma mu masezerano y'Imana rero, amasezerano ufitaniye n'Imana izogenda yashitsa buke buke, buhoro buhoro. Apana kwiyumvira ngo ikibikora umunsi umwe. Oyaye, ntizobikora umunsi umwe, ariko izobikora. Bya bindi yavugana nawe ntizobikora umunsi umwe, ntizobikora mu ndwi imwe, ariko izobikora. Izogenda ikuduza buhoro buhoro, kuko buke buke buzogushikana kuri ya ntumbero Imana igufitiye. Ariko izogenda ibikora buke 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 buke. Nagomba ngo umenyere iyo systeme rero, umenyere yuko ibyo Imana itakoze uno munsi suko byayinaniye, suko yaje kubikora, ariko izogenda ibikora pore 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 pore. Wewe ugume mu masezerano yawe n'Imana, wewe Imana ntuyiveko, wewe Imana ntuyihebe, wewe ntube igihemu, ntuhemuke, wewe ntukore ibyaha abandi bakora ngo ni kuba utaronse ibyo wari warasezeraniwe. Oyaye, guma
nuyubaha, nuyomeko, nuyigumeko. Niwayigumako abansi bawe ibikugwanya byose, nutahemukiye Imana ibikugwanya byose izobimara si ruto, izobimara buhoro buhoro. Menyera inkoro y'Imana, menyera uko Imana iriko irakorana nawe, ntugombe kuyihutagiza, kuko niwayihutagiza nawe yobiguha bizokunanira kugera, bizogupfa kubusa, kubera uzoba uragera ku rugero rwo kubijera. Birashoboka ko umugisha yagusezeraniye wewe utaragera ku rugero rwo kuwujera, nawe yawugusezeraniye muri kazoza, ariko ubanza kugira formation, ubanza gukura, ukamenyera ibigeragezo, ukihanganira amageragezo, ukamenyera kwirinda no kwiyubaha, ugashishikara kuba mu migenderanire myiza yawe n'Imana, ukamenya icyo Imana ikugomba ko, hanyuma na wa mugisha wose yagusezeranira ukazomenya ingene ubifatamwo. Imana yacu nishimwe. Muri ico gihe rero ntuzokwemerera ikintu na kimwe ukigutware umugisha Imana yagusezeranye. Imana yarabibona neza ko ari Imana ibona kure, yarabona yuko hamwe yoha Abisirayeli igihugu yabasezeraniye mu mwaka umwe, ico gihugu coca cuzura ibikoko, kubera Abisirayeli bari bakeya, barikeye. Uyu mugisha rero mbasezeraniye na kino gihugu ndabasezeraniye, nzogenda ndabaha bukebuke. Cagisabisha, murazi ko Yesu yabwiye abigishwa biwe ingene bakwiye gusenga, akababwira ngo uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, ntuharanire gustoka uronke byinshi byoshobora no kuzohava binakuborerako, ariko umenyere iby'Imana iguha ibikwiranye n'ico gihe urimo, ibikwiranye n'igihe ugezemo. Ejo naho niwaduga ugakura uburyo bw'impemu, uburyo bwo kumetiriza no gukorera Imana neza, hanyuma igaca ikuduza, igaca iguha ibindi byo kuri urwo rwego. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Abisirayeli bo babona kumenya Imana ikwiye kuba ico gihugu mu munsi umwe, ariko Imana ati sinzokiba umunsi umwe, ariko nzogenda ndabaha pore mpaka ndabishitseko byose ibyo nagombye kubakorera. Ano majambo rero sinzi rero yuko utoba warugeze igihe wihebura, utoba warugeze igihe wiganyira, utoba warugeze igihe ugumengo wubivamo, ariko ntukwiye kubivamo, ukwiye kugenda pore. Gabanya ishavu, gabanya umwikomo, gabanya imyidogo. Ni koko birababaje ibihurimwo, nibihe biruhije, ariko niwihangana. Hahiga uwihangana agashitsa kw'iherezo, kuko niwazokira. Kandi niwihangana ukihanganira ibyo urimwo, Imana izogushitsa ko amasezerano yose yagusezeraniye, kuko Imana yasezeranye nawe ni Imana itazi kubesha, ni Imana idahinduka, ni Imana idahindura ico yasezeraniye umuntu, ni Imana itivuguruza, ni Imana itihindukiza mu ijambo, ni Imana ibyo isezeraniye umuntu ibishitsa. Imana yacu nihimbazwe. None rero n'amajambo sinzi ibihe wewe urimwo, sinzi ibihe umazemo iminsi, ko hataba hari hageze igihe umengo wobivamo, wobiheba ivy'Imana yagusezeraniye, womengo wobivamo nyine ukabyihoza. Ariko nagomba ngo nakubwire ngo ugume hafi y'Imana, kuko Imana izogenda ibikora mpaka ibishikije. Urugendo yatanguranye nawe rw'amasezerano yawe igufitiye bwo kuyashitsa, izogendana nawe gushika ibiheraheje byose, izobiheraheza byose. Kuba iriko irakora pore, kumengo umuvuduko iriko irakorera ko si muremure, birashoboka bivanye n'ibihurimwo. Nababwiye ko nanje hari igihe nabayeho mbona yuko Imana itariko irakorera mu muvuduko ushaka, nshaka Imana ikorera mu muvuduko ngomba. Oyaye, Imana nikorera mu muvuduko wewe ugomba, ahubwo yoyo ikorera mu muvuduko igomba, kandi ikumenyera ibirushirije kuba byiza. Imana ikorera mu muvuduko wayo ukubera mwiza, gusumba gukorera mu muvuduko wewe wigombera, ushaka, wipfuza, ariko yoyo ibona yuko uwo muvuduko wo kubera mubi muri kazoza. Imana yacu nihimbazwe. N'abahirwe rero
abantu bumvise iri jambo akumva rimusubije mu ntege akavuga ati yo nari maze iminsi mu bihe byo kwiyebura, nari numva niganyira, nari numva ngerera kure y'Imana, nari numva umengo bya bintu Imana yasezeranye yarabeshe, none ku Imana numvise yuko yabwiye Abisirayeli ryari ihanga ryayo direte yitoranije, nkaba numvise ko Imana yababwiye ngo nzobikora buhoro buhoro. Ko numvise ko uzobikora buhoro buhoro rero kandi ikaba yarabibakoreye, ico gihugu yarakibasezeraniye, igendera kibaha buke buke, ibayakunesha ivyuzeye igisagara ku kindi, Yeriko, Hayi n'ibindi bisagara buke buke mpaka bagenda beguka igisagara mpaka igihugu cose barakegukira. Nanje reka rero nemere inkuru y'Imana ndinde kugeza igihe sikizima numvise yuko ibyo yansezeraniye byose atanakimwe kuramo, ko atanakimwe izokuramo rero ntacyo. Reka nemere mbumbwe n'igisa canje Imana ihisemo kuma buri munsi, kuko imbere ni heza, ejo ni heza, bya biri ntararonka biri hari imbere, kandi hari imbere naho Imana ifise intumbero kuzoshika nayo. Ugumane ibyo byizigiro uzobaye muhigwe niwikosoka bwa Imana ndihanye numbabarire, maze iminsi ndiko ndihebura, maze iminsi ndiko ndiganyira, maze iminsi numva ncitse inkokora, ariko ngiye gusubira kukubaha, ngiye gusubira kukumvira, ngiye gusubira kwemera inkoro yawe. Mana numbabarire, subiza mu masezerano, mbayeho ndindira isezerano, aho uzobaye muhigwe. Ariko n'umuhombe umuntu abyumva ati nama nabyumvise ni kubera ikinoni itabikoze, barabikoze kutabikoze rero nta kundi mafu ndabihebye ndabivuyemo, reka nirondere gutaba bakuzananya ahandi. Uyu muntu azobaye umuhombe kubera Imana yamusezeraniye izorimushitsana. Ariko Imana ntigomba kuba umuhombe, Imana igomba yuko wikebuka, wikosora, ubona ahantu wavuye ukagwa, wabaye mu ntege nke, wabaye mu maganya, wabaye mu kwihebura, hanyuma uyibwiye ati Mana numbabarire, ndagarutse mu ruhongore rw'abafitanye amasezerano nawe, nanje ugenda uyashitsako nk'uko wabiteguye kugeza igihe uzoyaheraheza yose. Aho wari Imana igomba yuko dusenga Imana. Rero tuzosoma ikiganiro umutima w'umuco utaha n'ano majambo nari mfise bene data bakunze bakiganira umutima w'ubugingo, amajambo atubwira yuko Imana izobikora buhoro buhoro mpaka ibishitse. Imana izobikora buhoro buhoro mpaka ibishikije. Imana yacu n'imbazo. Turagushimiye Mwami Imana Nyiramahoro, tugushimiye kubw'ano majambo twumvise yuko ibyo wadusezeraniye uzobikora buhoro buhoro mpaka ubishikije. None rero umuntu wese yaracitse intege, yareka yumva yosubira inyuma, umuntu wese yari yumva amaganya, imyidogo no kwihebura bimwugarije, ariko akavuze ngo Mana mbabarira, ndagomba ngo nsubire mu gitigiri c'abanyamasezerano. Mana uwo muntu n'umubwize ko imbabazi, hanyuma abantu bose bitirirwa izina ryawe biyemeje kubandanya urugendo rw'amasezerano wasezeranye nabo, nushishikara ubane nabo, uwobe intege n'inkomezi zo kubandanya urugendo ruja mw'ijuru, hanyuma amasezerano yawe agenda bashikako uko bukeye uko bwije. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu ndabisabye neza kugiye kubikora. Amen.